Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyeye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Igikorwa ni ca kindi, ni kubandanya duteza imbere imico kama y'Abarundi, tugasigura amajambo amwe ari mu rurimi rw'ikirundi, abatayazi bakayamenya, abari bayazi nabo bakamenyeraho, bakaboneraho akaryo ko kuyiyibutsa. Uyu munsi rero tuganira ku catsi cakora cane mu mico kama y'Uburundi, bacita ingwiza. Ndibaza si henshi mu Burundi bazi ingwiza, ariko yarizwi cane mu mico kama y'Abarundi niyi. Ingwiza rero kubo batazizi canke batazi akamaro kazo, izi ngwiza nizo zakora igihe umukobwa agiye kubaka ugwiwe, niko inyenasenge yarazinduka akamurondera ibi vyatsi bita ingwiza, hanyuma akamushirira mu mugongo, ngo niho ngo azogwira akagwiza inka n'ibibondo. Kandi ibikorwa vy'ingwiza si ivyo gusa mu bihe vy'ubugeni, ekaye ibikorwa vy'ingwiza vyari vyinshi, ariko uyu munsi twobona igikorwa ibi vyatsi bita ingwiza mu bikorwa vy'ubugeni. Muca wumva rero na ka karirimbo bavuga bati: umukobwa iyo agira agende we wari inyambo, wari inyange we wari inyambo, ukizobwira ko agira agende we wari inyambo, wari inyange. Nyinasenga avyuka umutwenzi, kumuronderera utugwiza, akatumushira mu mugongo, genda ugwire se mwananje, genda ugwize inka n'ibibonde, hura karamba, wari inyange we wari inyambo. Uca wumva yuko ivyatsi bavuga vyari ibi bita ingwiza. Nuko ibikorwa vy'ingwiza twabwiye ko ari vyinshi cane, tuzobiyaga mu biganiro bizokurikira. Uyu munsi rero tugarukirize ngaha kw'ico gikorwa ca inasenga asezera uwo mwigeme yari agiye kubaka ugwiwe. Tuzobandanya rero mu bindi biganiro vyo hanyuma. Mugire amahoro. Uno munsi mugumye igikorwa c'ingwiza mu bijanye n'ubugeni. Ico inasenga yari ajejwe kwari ukurondera utu tugwiza mu gatondo, hanyuma akadusha mu mugongo w'umusegengaza, nawe bati: genda ugwire ugwize inka n'ibibondo mwana. Umugwiza rero warumva yuko wari uwo kugwiza. Mugire amahoro rero, tuzosubira mu yindi misi. Mugire amahoro. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye cane mu kiganiro Nyibutsa Akaranga, kiraca cane ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi rero ikiganiro tuganira cerekeye ibi vyatsi mubona. Ibi vyatsi rero mubona ngaha ndiko ndabereka bavyita ingwiza. Hari n'abavuga ngo ni umugwiza. Ingwiza rero twarabonye ikiganiro ca mbere akamaro k'ibi vyatsi mu mico kama y'Uburundi, mu bijanye n'ubugeni. Abatumvise ico kiganiro mu bijanye n'ubugeni, inasenge wa muntu umukobwa wiwe buca agenda ariwe musengezana, yazinduka inyomvyi, yazinduka kare kumwahirira utu twatsi bita ingwiza, hanyuma akatumushira mu mugongo ati: genda mwana ugwize inka n'ibibondo. Ubu rero turabandanya n'ico kiganiro. Ubugira kabiri rero mu bijanye n'ubugeni, nuko mu ntara zimwe zimwe aho twashoboye gushika bakabituganirira, nuko ku nzu y'umuhungu arongora, imbere ku muryango barahira ibi vyatsi bita ingwiza, bikaba ari vyo batondeka imbere ku rwinjiriro, bikamera nka kurya k'urugori, umwango wose bagakikuza. Kwari ukugira ngo rero umugeni
niyashika mw'iyo nzu bazoyibemwo amahoro bazorondoke. Mukamwumva yuko yava muhira naho inasenge yamushiriyeko akagwiza umugongo wazorondoke. Inzu nayo aza kwinjiramwo yasanga ku mwango bashizeko ingwiza ngo niho bazorondoka. Iyo nkuru rero nayikuye hariya mu ntara y'Umugamba. Umugamba rero niyo nashoboye kuronka iyo nkuru. Ibi vyose rero nkibaza yuko bidakwiye mu gihugu cose kuko aho nza ndabibona si hose. Mugabo urumva aho bishobora kuboneka birafise uruhare ruhambaye mu buzima bw'abarundi. Nuko rero nshuti bagenzi mukunda imico kama y'Uburundi, ikiganiro c'uyu munsi kigarukire ngaha. Muramaze kumva ibikorwa bibiri vy'ingwiza mu bijanye n'ubugeni. None rero munkundire tuzosubire tubonane mu bindi biganiro bizokurikira. Ndabasezeye mwese rero mvuga nti tugire amahoro. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi. Ni jewe Feliciano Bankubuka. Ndagarutse mu kiganiro kigira gatatu kijanye n'ibi vyatsi mubona birandaranda. Ivyatsi birandaranda, ivyatsi murabona vyitwa ingwiza. Bumvise bavuze ngo ingwiza canke umugwiza, nibi si heshi kuba babizi mu ntara z'Uburundi. Ariko ibi vyatsi ni ivyatsi nashize mu vyatsi nise ivyatsi vy'amabanga, kuko vyari bifise uruhara ruhambaye mu buzima bw'abarundi. Twabibabwiye mu bijanye n'ubugeni, twarababwiye ibiganiro bishika kuri bibiri. N'ubu rero turabandanya tubabwira uruhara rw'ibi vyatsi bita ingwiza mu buzima bw'abarundi. Ubu naho rero turaje mu borozi b'inka. Aborozi b'inka nabo nyene barakoresha ibi vyatsi. Babikoresha gute? Ni nk'igihe inka yaba ifise amezi, barahira ibi vyatsi maze bakayihanaguza ngo kugira ngo izovyare neza. Hari n'abandi baravyaha bakabigira inkuyo, bakazoza barabihanaguza inka. Aho rero bibaza yuko inka zizomererwa neza, zikagira amagara meza, hanyuma zikagwira. Turumva mwereye ijambo umugwiza, akamaro kawo wari uwo gutuma ibintu bigwira. Wumva umuvyeyi yaripfuriza abana biwe kurondoka, kugwira. Nico gituma ku nzu y'umuhungu wiwe arongora yashiraho ibi vyatsi bita ingwiza agatondekaho. Inasenge yarashire tugwiza mu mugongo w'umusengazana wiwe ngo agende ngo azogwize inka n'ibibondo. Ucabumva yuko n'inka rero bipfuza yuko zigwira, maze mu kugwira rero bakazishirako umugwiza. Murumva yuko rero ibi vyatsi vyari bihambaye mu borozi b'inka. Nabo nyene barabikoresha mu kugira ngo inka zabo zizogwire, zikomere, zizoshira imbere. Murakoze rero, ndabashimiye. Ibikorwa ntibirahera, tuzoza turabandanya tuje no kiganiro kigira kane. Murakoze rero, ndabashimiye.